abigeme nabone bariko bazokina izi final bona yuko ibihugu bimeze neza abigeme ba Espagne bameze neza ba Espagne bameze neza badagi bari bameze neza ariko re nabone ubona yuko iyi eho yabigeme iriko iraba nabone bavuga ati aha tutegeza kuba tugira iki twitegura neza rero ni eho nabone biteguriye novuga yuko eho yabigeme iriko iraba tubabwira ukungenero imeze bageze mu nkino zande za final izoba ku munsi w'Imana Bwongereza na Espagne demi final Bwongereza batsinze Abataliyano 2-1 Espagne birahira Abadagi 1-0 Ubwongereza uzoca bura nande na Espagne ega ni ya konyene y'abagabo ni yero y'abagabo Espagne ndabona kabisa Espagne meze neza cyari imbere no mu bigeme ndabona shobora gutahukana ibikombe byose kabisa shobora gutahukana ibikombe byose bona yuko Espagne meze neza cyane iyi match ubona yuko kumbure 3e place ona kico gusa ni match novuga iyo finale ntizoba yoroshe kuko abongereza kazi nabo bafise novuga equipe nziza cyane equipe nziza cyane gose bari très physique uretse aho kantu kagatushe Espagne basumba ariko vyukuri ni match je mbona no predicting kabisa ni match igoye cyane na Espagne yoza itasiye bwose ni finale komeye cyane gose urabona haya Aitana Bonmati uyu yatwaye Ballon d'Or Aitana Bonmati hariho hariya abitwa hari witwa Alexia Putellas kapiteni wa Barca ubona yuko ari umukinyi mwiza bakiba FC Barcelona barimo hari witwa Olga Carmona akina muri Paris Saint-Germain mukinyi mwiza Olga Carmona harimo n'abakinyi bari bakinyi batandukanye nk'uyu musatirizi wabo witwa Claudia Pinha nawe n'umukinyi wa FC Barcelona hariho nabandi hariya witwa Esther Gonzalez nawe n'umukinyi wande umukinyi kinariya muri Gotham FC abakinyi beza ba FC Barcelona ko tutibagiye abo Bwongereza ba Lauren James avuka na Reece James mukinyi mwiza kinarabonye n'umukinyi wa Chelsea hariho abitwa ba Alessia Russo nawe n'umwongereza kaza kira mu Rwanda wa Arsenal nabone abakinyi bakomeye hariya mu Rwanda wa Arsenal yabigeme yatwaye Ligue des Champions yabatwaye Ligue des Champions rero ni final ku munsi w'Imana isaha 12 n'inkino zica no kuri Canal Plus muri za chaîne zande za English Plus murashobora kuba muzoba mu ziraba amafinali kuri kan yabigeme zizoba eho yabigeme na zone ni final abongereza hamwe n'abanya Espagne nibo bazoba bakina nuko reka tubabwire amwe rero mu matransfer ariko turaza kuba tugaruka tubabwira tubasomera n'ubutumwa bwanyu abagiye barandika ubutumwa butandukanye ku rubuga rwa YouTube rwacu nuko ni Newcastle rero ngo bavuga ati dushiremo ingufu tuzane Benjamin Sesko ntaducike uko Alexander Isaac yamaze kuvuga yuko ashaka gusohoka Sesko ati witegure akanota tuzoronka tuzogata kuri wewe tuzogata kuri wewe kugira ngo turabe yuko twokuzana umugwi wande rero hariya umugwi wa United FC Dubai wagize umumenyereza wabo umutaliyano hariya Andrea Pirlo Pirlo agiye kuba umumenyereza umugwi wande umugwi wa United FC wi Dubai uyu mukinyi yakiba ari mukinyi wa kera mu Butaliyano cha muri za Milan AC za Juventus umukinyi rero yahora mu mugwi wande wa Sampdoria sezo ya 2023 ushira 2024 niho yarari werekeje hariya mu Barabu muri Dubai uwo rero ni Andrea Pirlo turabe abandi bakinyi bariko baravugwa mu matransfer ariko hariko arakunda n'ayandi ariko aravugwa
hirya no hino dusimbira hehe muri FC Barcelona uko bivuga yuko bamugiriye operation Andrea ter Stegen niwo mukinyi yasuye kubabara mu mugongo bati bamugirira operation azomara hanze agati y'amezi 8 n'uruhombo rukomeye gose wari uragwanira agateka kawe ariko uciuja mu mvune aho birapfuye byose birapfuye bakubwira ati amarushwa ntasigaye nukuri ati wewe amezi 4 uri hanze kandi azogaruka atani ikintu cyo kuvuga abona ko bafatishije abana ati none wewe tekana niwigire mu bana hariya Roberto Firmino umukinyi wa Liverpool wa kera umunya Brazil akaba avuye mu Al Ahly atwaye igikombe ca Champions League n'amahera menshi yerekeje rero avuga ati aya muri Arabia Saudite ndayari reka nje kuraba aya muri Qatar ngena mota nayo abantu kabisa muri Qatar tamota gute muri Al Sadd hari yari hagiye aya mugwi wageze kumenyerezwa na Xabi Alonso nako Xabi Hernandez ati hasinye imyaka ibiri ati amanyakatare sinzi ati naya nyegereza kuyumva ingena ati naya ndayakumakuma kabisa bayita kurondera passion kurondera intega bizoza kabisa ati bana uyu wapi kabisa rero muri FC Barcelona bavuze bati uyu mukinyi ari mwiza nukuri Dumfries ati wowe ari mwiza na Crosby atari wawe ihari kirenga vraiment 25 millions atari ko kunde turamufise ati wewe wapi ico si citwaza ahubwo barakenye Barcelona irakenye ni ronse 15 millions ni ronse 15 none rabingeni yaronse icumukuye mu kukanyuma ku munota wanyu mu mutima wavyimvye ariko barisigeza ahantu habi kabisa na close Ibartoa ya 25 milika kunanira kugira kuri unamugura basi bo mwandikisha erega nico kibazo nubundi nubu ubu hariko yabinama nico kibazo gihari ku munsi weje habaye inama rero nibitwaze ngo wari mwiza ngo umugabo ngo turafise kunde murafise kunde none kunde mumufise birabuze yuko n'uyu mwamugira ayo ngaho yavugisha ukuri uca wicarika n'ubakinisha kunde yo kina kuri 5 none nuko bavuze bati iyo si priority vraiment tikunda arahari kunde ko yababaye bizana ingaruka mbi ba Gerard Martin hari yanya babacako Eric Garcia baje baride barababara Gerard Martin baza baramucako birukanga sico cabakoze ko muri demi finale na Inter Domi rero Barcelona uburyo turandikisha abakinyi ngokundara Yohan Garcia arandikishwa hari yaraserutse igihe gwari rushu Marcus Rashford ntarandikishwa atireri yo Cypriot nizo ngorana ahubwo bafise nizo ngorane bafise ahandi hoho biraboneka ko bakeneye kugura abandi bakinyi b'inyuma umukinyi ari mubi kumuzana muri FC Barcelona yes nuko muri rusangi hariya muri Manchester City nyuma yuko bavuga ati Galatasaray ni Galatasaray Fenerbahce yasubwereje cyane gose kandi ibigande bigeze kure na Ederson Morales umunyegoro wa Man City yamaze kuzana akakiri gatoya cyane gose ko muri Burnley ku miliyoni 40 ka Trafford karazi gukina karazi gusama agakinya ati wewe wa mwana we James Trafford muri Burnley aramuzana ku miliyoni 40 kugira ngo uyu Ederson Morales mu gihe yogenda uyu mwana azobe ahari burazi uko havuzwe vyinshi Morales abakorera amakosa menshi cyane hari hageze bagenda nagende haza amaraso mashasha uravye amabara yabakoreye kuri muri no Mondial de Club oya harageze ati we harageze kugenda yes nuko isaha Chelsea yafashe ingingo yuko uwitwa Raheem Sterling ku masaha ari imbere 48 azoba yamenya aho yerekeza azoba yamenya aho yerekeza mu rero bariko barategeza kuri Napoli yuko Napoli ni kwirigiranya abakinyi mwe nabo yuko yo muraba giza kuko bamusize n'amafaranga make 15 bamushize
amafaranga make 15 n'uruhombo yego yogenda Manchester United nayo yari yasavye uwitwa Aston Villa yuko yo mutiza umunyegori witwa Dibu Martinez urumva ariko Aston Villa yawe ati ibintu byo kutizanya rero abakiriya zana inoti tubaha imari tuvane ibintu byo kutizanya wapi ariko kandi ikibazo witwa Oli Watkins babwiye ati uyo si umukinyi wo kugurisha Manchester nyene yacigenda irabaza Aston Villa ati none basi tuyage kubijanye na Oli Watkins witwa Aston Villa mubwira ati uyu wewe sha wapi turabona yuko atari wo kugurishwa Manchester kandi yakoze kuri Isaac amaboko arasha asha bumvise umuriro kabisa ikara ryakumuriro ubwo nyene kabisa ivuga ati uyo mukinyara zimbya kubuye twebwe tutomwikoza kabisa tutomwikoza rero siko tureha ati arazimbye cyane gose wa muntu we uyu unye turamumusigiye ariko kandi hariko aravugwa uwitwa Heung-min Son yuko Los Angeles FC yari ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imukeneye cyane gose imukeneye cyane gose kandi kugeza ubunye Tottenham Hotspur ntabwo novuga yugaye cyane kubijanye n'iki kiyago ntabwo yugariye cyane gose Los Angeles Lakers kubijanye n'iki kiyago oya nta Heung-min Son ubu haragira kwava muri Premier League bro Heung-min Son aya kabisa kubera abarigumiye aracakina neza bro acamuga myaka nayo iriko iramuri aracashoboye ari mu ma 30 unye ariko Alonso imbere ko turangiza hari afsa arabaje ati ninde yaguze umukinyi mwiza cyane muri kino gihe cy'isoko rya transfer ry'amatransfer Liverpool yaguze Florian Wirtz Victor Gyökeres yagiye muri Arsenal Madrid iragura Trent Alexander-Arnold Barcelona irazana kuntizanya Marcus Rashford n'uyu mu ngaha uvuga uti aho wasumye neza muri abo bakinyi muri aba bane ndakubwiye Liverpool Florian Wirtz Arsenal Victor Gyökeres Madrid irazana Trent Alexander-Arnold hama Barcelona irazana Marcus Rashford n'uwo mu kuvuga uti uyu mu kabisa waguze neza muri abakinyi bane ndakubwiye jewe chaje nemeza ko Arsenal yaguze neza Gyökeres yamu jamani gifaru kabisa ujya aha rero bitanse munyu kamutipe kabisa arabona izamu cyane arabona izamu cyane arembona yuko watorande Florian Wirtz yambona yuko ibiharuro aho bigeze kuko kandi ucuraba Florian Wirtz niyo mbona umenga ari imbere ku bice 21 kwijana Gyökeres ibice 15 kwijana maze gutorwa Florian Wirtz ni mukinyi mwiza oya ari uwo duze Trent Alexander-Arnold ari ku bice 24 ariko abafana ba Barca ni benshi aba Barca batoye ku bice 40 kwijana ko Marcus Rashford ari umukinyi mwiza baguze ariko namwebwe kwe Marquis yari yabuze ekipe Barca yitore yes mwana yamutora abandi imigwi mukinyi taye miliyoni 150 uwundi 80 uyundi bavuze ati wewe ko wabuze yuja ingo urategereza ngaha wewe mbari baguze neza ariko nabantu baze barakoresha ubwenge bure baze barareka amaranga mutima bavugisha ukuri umuntu yaguzwe miliyoni 150 uyundi akagugwa miliyoni 80 hafi uyundi nawe bamutoye kuri gusa nyumve uyo kuri gusa niwe yaguzwe neza namaranga mutima yes ama message atandukanye Richard Lamine Yamal ati Alonso ndi Richard Lamine Yamal ku ntamba aho bita ku rusange umufana wa Barca kabisa iyi sezo tuzicimigwe kabisa undamukirize Blaise Rukundo akumva Tomorrow Alphonse ati mwiriwe neza Alonso na Kiki turabashimira ku makuru meza mwatugejeje ko munyibutse bari abakinyi bandi batatu abasha bari muri Barca havuyemwo ahuni amazina yabo naho bavuye Tomorrow Alphonse hariho witwa Hernandez nababwiye hari witwa Dro ni
mu mwanya ndazagukanda bagusomere nabavuye muri Barca tekine ni academy ya Barca niyo badugije kugira ngo baze gufasha abakuze Guderis iteriteka ndi Guy Mukanyosha turi kwa 5 kandi turakunda cyane natwe turakunda gose yadukunda Emery bite ni Emery Nairobi turi kuvuga 5 Etienne Karekezi bite ndi Etienne nashaka nk'abafana equipe ya aze akumara mbe ejo yarakinye vyagenze gute abona ba betting Saidi Nizigimana kocha Saidi tuko pamoja Floribert kumwana kiki na Ronson mwuba kuguma muduha ibigezeho kubijanye nibigezeho vy'umupira gigugwa gimigwi iriko irashaka kwiyubaka kugira saison izotangura zibe ziyubatse Real Madrid katugume twiyubaka Sedi igira ubuntu muducire muri Atletico Madrid baronse umukinyi Thiago Armada Leonard Hategekimana niyo yoraba ikamerira akoka envelope nivyo yoraba ikaruka kwa envelope Leonard Hategekimana kubijanye na sponsor ya Burundi Vyose ni business i produit zose yakoresheje mwiyo promo ya basket zose zara flopins Viva Dispari Vitaro nayo nyene urabona ko atari kirenga jewe nibaza ko yoyo irakora Eliza Kizimana amahera yinjiye kuri tele mwomenya academy yabanije gute imigwi yakinye nama pourcentage zironka ku mahera yinjiye kuri match niyo tuba dukeneye kumenya nyene kugira ngo tumenye ingere bigenda Eliza Kizimana mahoro neza batama twemera hama Alonso 10 miliyoni maki ibiko